nico tubereyeho nawo ni Burundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu ya ONU ko société civile amashamba y'inzo politique abaho kujya imigambwe ibaho ijeje kurondera impinduka mu gihugu niko société civile natwe tujeje kurondera impinduka mu gihugu kugira ngo ntihagira abantu bigira kagarara mu gihugu. Rero ndabona abwire avuga amajambo bavugiye na biriya amashamba y'inzo politique n'indongozi burya ni mumenye ko turabarundi tuze tumenye ukundana kuko bijya nabona abwiye yuko harya abarundi turazinanye nta mutima w'agatima atari dufise turakundana turabantu twese bakwiye mu miryango umuvyeyi agukara no munsi bukeye bagaca guhamagara mwana wanje akiri ibijumbu wirire singorane nabona abwiye rero igihambaye buryo umuvyeyi agucira inkoni ndende agakukubita ngufi kandi abona menshi kandi abakwikira imbuga nguruka bumenyi ntibaze baravuga amajambo menshi kuko ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara niko bimeze nta ngorane. Uyu ni Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Alishoto. Ni ishyirahamwe rero mu byo rigwanira harimo agateka kazina muntu. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru akaba yaciye hirya no hino ibijanye n'ubutare bumaze iminsi bwimbwa kandi bugashogwa. Aha rero akavuga ko umusaruro ugiye kuva muri ubwo butare ugiye kugirira akamaro kanini abarundi kuko ngo bushogwa ku mugaragaro. Vianney Ndayisaba twarumvije kandi twarakwikanye cyane ikiganiro nyacyo mukuru w'igihugu yahaye abanisiramisha makuru avuga umusaruro mbere twabonye aho hari miliyoni 6 zirenga z'amadolari y'abanyamerika zabonetse muri ya makamyo twese bagomba tubona ku mateleviziyo agenda yarayuguruye ashogwa hanze y'ubutare. Rero twe twabonye ko hapfuye umusaruro ungana n'imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika arenga. Ubwa mbere ho cera guma tuvuge muri ejo yuko iki gikorwa cy'umukuru w'igihugu yifatiye ubutare mu minwe two turagikenguruka cyane. Twarakengurutse mu kugikenguruka muri ejo ni mu nzira twovuga zitatu. Inzira ya mbere dukenguruka ubwa mbere igisata cy'ubutare ni gisata kirimo amanyanga menshi kirimo cyahoramwe n'ukurenganya kurekure ati gute me kuvuga abantu bakora mu by'ubutare bwo miseheze ugiye mu gihugu cyose je nkaro mu ntara z'Akayanza usanga ibirombwe by'ubutare byimvye ahantu yimvye havuye ubutare ugasanga ugiye ku isoko mpuzamakungu bakakweka mu Burundi ko bashe ubutare bwishi mugo ugiye muri Berube ugasanga amahera yinjiye n'ubusa no kuvuga ubutare bw'igihugu n'ubw'abarundi bose ugiye kuraba ivyo ubwo butare cyo mane Burundi amahera yinjiye n'ubusa. Ubwa mbere uca wumva yuko yamanyanga y'abantu twe twito babandi bimba ubutare bw'igihugu bakabushora mu kiyegero ku nyungu zabo bagaca batunga baca baguza tunga ngo nabuza tunga kumbe n'abasuma twe tubita abo abagwiza bukene n'abagwiza ingorane kuko ushaka kuza umugwiza tunga ukabona ngaha mu Burundi ahibujumbura muravise ibintu byinshi akiti ngo umugwiza tunga akavuga izina roro ugiye hariya bukayanza birombwe twegere turavuga yuko turaje amara yinjiye izimwe zitandatu z'amadolari y'abanyamerika zirenga n'umusaruro ukomeye. Turabona yuko ndibaza yuko na cagitoro twabura rega amahera abonetse mva makungu niyaguri ibi byankenerwa bihambaye nk'igitoro gice kiboneka ifumbire. Murabona yuko ifumbire by'ukuri ifumbire ku barimyi ntayiboneka barimye ubwo bayironke ni ngorane ni nabi twese turayibona. Mugura avye ikibazo kiri muri fomi ukwirikiranye usanga rukura amahera mva makungu kugira ngo ivyankenerwa bihambaye tubonye nk'amahera yinjiye rero cha tuvuga ati muri arisho twebwe ndabona benshi yuko dukenguruka intumbero niyo twe wanashima tuza kuyishigikira igituma tuyishigikira wumva nababwiye yuko tukuma tugira ivyankenerwa ni bace rero amahera aboneka
babandanize muri iyo nzira nyene mu kwiga bikurikirana n'abamufasha kandi iyo bikora wenyene hariho umushikanganje twaje ubwo bushikanganje bw'ubutare hariho ubuyobozi bukuru bujejwe ubutare OBM irahirya nibashiremo ingufu bose bahaguruke kugira iyi protocole yo gukura ku mugaragaro mu butare kuko turetse ubutare abazana amahera bigende neza bigumuko kandi ndabasaba rero igisara cy'ubutare nkirahanyene hariho umugambi witwa Etienne n'urwego mpuzamakungu ruzana transparence kugira ngo ubutare buva mu bihugu buriko burashogwa bugende ku mugaragaro kandi ku mugaragaro kandi bituma n'ubutare bw'ico gihugu bwemerwa twe twagize inama abatwara ubushikanganje bujejwe ubutare n'agataka OBM ndetse n'amashami y'inzu ya politiki n'abakora mu by'ubutare nabonye n'ibiro byayicu mu gihugu byaserukiye twari twavuga inama y'uko uko mu kwicumi na mu kwezi kw'icumi na guheze dusaba gukorana ku rwego rujeho mu kumenga byararyamye aho turavuga ati rero aho nyene ko bamaze kuja mu murongo nyirabishire mu ngiro babifate mu nguvu ibintu bigende neza ikindi naco dushima niki cakabiri ni uko twabonye twakwikanye mu raporo yakozwe abantu bakora bari mu butano no munsi n'abajene bari bashomereye n'amakoperative y'abajene bari ko baca bahabwa amahera ava muri paye muri wa mugambi w'igihugu ujire gushikira ugwaruka mu migambi yabo abajene umva turashimye twabishigiye kubera tubona bishimye byace bizana umusaruro mu kurwanya ubushomeri murabona yuko ugwaruka gwishi rukiyo makoperative bari kubimba ubutare kandi umutahe si kibazo ubu ntuzeye payeji cyuba iyo ntumbero nziza umva byavuye muri wa mugwa w'abagangsteri bahora babwimba uko bashaka bakishorera uko bashaka bakoze imitahe yabo mu manyanga kuko beshi bakora nabo muri leta haraho muri leta bahambaye bagenda bakayura amahera muri leta bakabaheza bagenda bakaropora bagacoshora mu manyanga bakagabura kandi babeye hariho muri leta beshi abakomakomeye bakorana birazwi kuva kera byari bizwi kuva mu ntwaro za kera zagenze irabaho ndetse n'intwaro nyene yego kuvaho n'intwaro nyene mukuru ngo hari bariho ubu rero ni sawa turashimye n'abajere bushomye ko bugomba buveho kandi amahera ze ku mugaragaro babagange guma baguza tunga bonyene bashaka ko yabo urumva umusaruro ugiye kuba munini yashane nayo kubijanye n'imyaka iheze ubutare bwimbwa ariko butazana umusaruro Vyanenda isaba hari ico asaba mu bisanzwe hacumanya munini ubutare bwimbwa mu gihugu ivyo nivyo amafaranga uravye utari bwagashoka ibirombo kayibona bigaragara aho butare mugura vyamera yinjira mu gihugu zero bona zero mfa ubusa bw'amahera nakivuze umuntu dufise abagangese ndashaka rero twifuza yuko muri Eshoto abajya abantu bose bimvye burya butare bakabushora amahera ntibayazane nibagire ko dushaka yuko aba commission yihuta yuguruye batohoze kuva ku ntango abantu bose bimvye ubutare bakabushora ntibazana amahera amasosiyete yose n'amakoperative yabivye barahari barazwa bace bafatwa basubiza amahera bazanye bashe mu gaca leta afashe mu kubaka igihugu utayazana bamara bitwaguza tunga kubera ivyo bivye ubutare bivye afatirwe ivyo afise byavuye muri bwa butare ko kuza guteza imbere igihugu yateje inda yiwe imbere nawe nyene bije mu gihugu kugira ngo twakabone bwacu duiteze imbere hareke kuba kagwi akazinga gaseke kamwe k'abantu bikomeje mu gihugu biyo bagakiza kubera bitwaje ubuhangange bafise mu gihugu ntavyo inzi ndavuga ngo nabagwiza tunga abanyanga abakomeye mu gihugu tutende tuvuga ivyo bintu yagaye intumbero je wo tubisaba mukuru w'igihugu rega hari twobisaba kuko agi mukuru w'igihugu afise vyose ni w'abarundi imyone 10 z'abarundi turenga abakwije imyaka barenga imyone 6 twaravyose mu gaturu dutorawe tumuha inkoni yo kuragira abarundi tumuha n'amategeko tumuha n'inzego niyo tubitura nakoresha yankoni twamuha rero ivyo abarundi twibwe mu butare bigaruke intumbero niyo turabishikiye ko bijya ku mugaragaro nabahane turamushikiye yego
Ku vyerekeye amakuru amaze iminsi aca ku mbuga ngurukanabumenyi aho amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike amaze iminsi avuga ko ibitari bike, Vianney Ndayisaba yagize naho nyene ico ashikiriza. Ego bisanzwe turakwikeneza igihugu muri Eshatu, jewe igihugu ndabikwikira mu buzima, tumaze iminsi tubona ku marezo sosiyo, ku mbuga nkwaniro, mbere no ku YouTube y'ibinyamakuru bizwi binakomakomeye ngaha mu gihugu cacu na mpuzamakungu bishako ibintu bivuga ku mashirahamwe adahinyuza politiki, société civile, amajambo atabereye mbona hamwe hamwe birimo ni ku inzego z'igihugu zihambaye. Twe muri Eshatu ndabona babwira ikintu kimwe no hano abarundi ahango bose nk'uhanura abarundi twige kutaguma habaye ikintu kuca tuguma tubibugwanko no gukokeza, twiga ahubwo habaye ikintu gutanga ubutumwa bwisubiza hamwe bwihumure kuko garahita mutaramenya abarundi nabonye byinshi baranditse bijya turi abantu burya n'abantu babwira mu Burundi uko biri kose turi bene Burundi. Amashamba adahinza politike ajejwe gukebura ikitagenda neza, turacerekana ati ikigihindure kigende neza, kuko ntuzoshobora kwiba tubona ngo tunume. Cewe muri Eshatu nzohotera umuntu mbona ugomba witwa Gipete, ntuzogenda ufungiye abantu mbona, ntuzogenda ibyo abantu ufata uturiba witwaje ingupfu, ugenda abantu uci maza za godagode cyangwa ugenda witwaje Gipete wiyo abantu amatungo ya viability cyangwa witwaje amahero ugenda wirukana abantu uwomore. Oyaje sinzonuma ndavuga ati nico tubereyeho nawo ni Burundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu ya ONU ko société civile amashamba y'inzo politike abaho kujya imigambwe ibaho ijeje kurondera impinduka mu gihugu, niko société civile natwe tujeje kurondera impinduka mu gihugu kugira ngo ntihagira abantu bigira kagarara mu gihugu. Rero ndabona abwire avuga amajambo bavugiye na biriya amashamba y'inzo politike n'indongozi bijya ni mumenye ko turabarundi tuze tumenye gukundana, kuko bijya nabona abwiye yuko harya abarundi turazinanye nta mutima w'agatima atari dufise, turakundana turabantu twese bakwiye mu miryango. Umuvyeyi agukara no munsi bukeye bagaca guhamagara mwana wanje akiri ibijumbu wirire singorane. Ndabona abwiye rero igihambaye buryo umuvyeyi agucira inkoni ndende agakukubita ngufi, kandi abona menshi kandi abakwikira imbuga nguruka bumenyi ntibaze baravuga amajambo menshi kuko ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara, niko bimeze nta ngorane iko cyane. Jena abona menshi yuko amajambo y'inzo za politike dushakura neza n'inzego z'igihugu neza nkuko twahora nitwobideha nyimbara kanu gacemo cyangwa singorane dukorana neza nino ntwaro sinovuga kubesha. Amashamba adahinza politike turafise ijambo. Uno munsi turashize bitagenda neza, uno munsi wanashima urashize kitagenda neza, umuntu ariko ararenganya abantu ariko akora amanyanga n'inzego z'igihugu zo hejuru zikaguhamagara ati ngo hano bijye wavuze byukuri urafise aheze wabonye mu by'ibyemezo ugaca vyerekana bagaca babihinyanyura umuntu agaca hanwa. Rero ndibaza yuko tugume muri gwarunani amashami adahinza politike civile dukebure twerekana inzego z'igihugu igipolisi dukorane neza utungane twa dukora ndetse nangirisho mu gihugu dukorane neza ko turazi yuko arakunda abakebura, arakunda aberekana abakora amanyanga, kuko nabara aranka amanyanga turabibona yadomye ko ati wewe mwagisata mwebwe hagarikiwe. Kandi keshi cenabonye keshi ari n'imigano byinshi yadushimira, tugume rero dukorana neza kuko ndazi uruhara rwacu société civile rurahambaye mu gihugu kirimo demokarasi, ko twese turemera ko demokarasi ari ryo shingiro ryo Burundi tugendera ko no munsi benshi mzina batwara banagwaniye.